hanyuma ndindiriye nje mu masaa moya nsanga abasoda bakikuje aka gakartie kacu ntawe ushobora kwinjira. Mu nyuma bagiye mu masaa moya na nusu ndinjira mbadayaga n'abandi batamaho kwibarabara ntazi byabaye iwanje. Nshitse niho nasanga portaye bamenye, ngize ndaraba nsanga n'umuryango wo kwibaraza bawumenye. Ndabye mu nzu usanga ibintu basanzaje byose, ibyumba ngize ndaraba nsanga babibomoye, ibintu basanzaje hasi, impuzu zose, amavarisi babuguruye. Bavuga ko ariko basaka inkoho, mugabo jewe nta nkoho ntunze. Ariko cyane bavuga yuko ngo bo bariko bakurikirana ngo warahunze ahantu bari basatse inyuma y'iwacu, ngo babona umuntu ahunze ngo yoba aciye hejuru y'uruzitiro. Nimbira ko arico coba catumye babomagura byose. Byaratubabaje cyane kuko kusanga inzu yawe babomoye ibintu bagasanzaza ataco uyagiriza. Cyane ari no mwijoro ntitwashoboye no kubona ivyatakaye, ariko no munsi niho twabonye ko hariho byinshi byagiye. Cyane nk'amahera yarahabona yoyo bashitse bayabona baciye bayatwara, niyo baciye batangurirako. Yari miliyoni 2,620. Hariho n'indi Iliasi y'ibihumbi 150 nari nahaye madame acashira ku meza ntiyayatwara. Ni amafaranga niyuka nabi. Twe twosaba yuko ubutegetsi bwokora bukadutunganiriza, kuko kumena inzu y'umuntu atari hari batabwiye no muri administration nka chef de quartier tubana hafi ku rupango rugira gatatu bari gushobora kumuhamagara akaza kabona ibyabaye. None urabona ivyo byose babigize atanumwe ariho. Nsaba yuko bontunganiriza bakankoreshereza iyo miryango, bakansubiza nayo mafaranga yibwe, kuko nibyo mbona byononekaye cyane. Hariho n'amacupa y'imivinyu 6 nasanze baratwaye ya Baron d'Arignac. Tubinzigura ko ari bwabugizi bwa nabi nyene, kuko mu gihugu c'amategeko ntawe ushobora kubomora inzu y'umuntu ataco bamwagiriza, atamana de perquisition bazanye, kandi atawe naho bari kubaza ababanye bari gushobora kunterefona nkaza nkabugururira.